Menyesha makuru byano mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi birakomeje kugaruka ku ruzinduko rwa President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nyuma y'ingwano zimaze imisi ziriko zibonekeza muri icyo gihugu, ndetse akaba asuye igihugu cyacu ciza c'u Burundi mu rugendo rutari rwarateguwe canga se ngo rumenyeshwe, ndetse by'umwariko nkuko musanzwe murabimenyeshwa cange murabimenya nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi harakomeje kugenda hagaragara by'umwariko icyo twakwita by'umwariko nko kwitegura neza abategetsi ndetse abamenyesha makuru bagaca baramenyeshwa kugira ngo bace barafata amasanamu ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ariko kuri ino shuro mu ruzinduko rwa President Tshisekedi arongoye Congo by'umwariko ntago rwaje by'umwariko ari uruzinduko rusanzwe, rwaje ari uruzinduko rwa giturumbuka nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru yama aradusumira cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ndetse anerekana neza yuko bwana Félix Tshisekedi yarazanywe n'impamvu zishika muri zibiri turaza kugaruka mu biganiro byacu by'umwariko, ariko tukaba tugiye kugaruka kuri imwe muri mu mpamvu zikomakomeye cyane ikomeje kugenda iravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Usibye umubano mwiza asanzwe afisanye na President Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi, usibye kandi kuba ari abategetsi bahuje ibibazo biremere cyane, usibye kuba bwana Tshisekedi rero by'umwariko nawe afise byinshi ahuriyeho na Evariste Ndayishimiye mu matora yabaye by'umwariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mbere yabaye mu mwaka wa 2023, byavuzwe ko by'umwariko Moise Katumbi ariwe yaratsindiye by'umwariko ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko bikaza kurangira by'umwariko hatangajwe President Tshisekedi ko ariwe yatsinze amatora. Ni nako byagenze mu Burundi mu matora yabaye mu mwaka wa 2020 aho Honorable Gatogwa ariwe yatsinze amatora, ariko biza kurangira by'umwariko atariwe abaye president nkuko byama biratangazwa na komisiyo y'igihugu ijejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora. Bwana Tshisekedi rero by'umwariko ubwo yarari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mpera z'umwaka uheze ndetse no mu matora yabaye by'umwariko bikaza kurangira atsindira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri manda ya kabiri. Byavuzwe ko hari inama nyinshi yakuye kwa Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa ko hari bamwe mu basirikare bo mu Burundi bariko baramucungira umutekano nkuko bisanzwe, akaba hari abasoda basanzwe barakorera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo baturutse nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kugeza ubu rero by'umwariko biravuga ko bwana Tshisekedi nawe yari yaje gutanga zimwe mu nama, ndetse anayemera ko byo bibaye ngombwa rero yo zotanga zimwe mu ngabo ziwe, nubwo rero nga muri Congo umutekano usanzwe uragererwa ku mashi, ariko zikarungikwa nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo zibashe kuba zocungera umutekano. Ni mu nyuma y'iko rero bivugwa na leta y'u Burundi bitangajwe by'umwariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano by'umwariko Pierre Nkurikiye, aho yamara atangaza neza ko mu Burundi hoba hari ibitero biriko birategurwa bishobora kuzibasira iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iyindi mpamvu rero biravuga ko bwana Tshisekedi nyuma yo kumara igihe kirekire ariko arajya kwivuza ku mugabane w'Uburaya nkuko byama biratangazwa, biravuga ko Evariste Ndayishimiye yari yaramutumiriye umwe rero mu baganga bakomakomeye cyane cyangwa umupfumu nga mu Burundi azwe gukora amabara ndetse n'amashano menshi bivugwa ko rero ari umwe mu bakunze by'umwariko gutanga imiti canga by'umwariko amashano agandagura abatari bakeya nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma bitangazwa. Turabega ko mu buryo burambuye muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya ndabahaye ikaze mwese kuba twumviriza baherereye irya rino mwisi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwese mutwumviriza cange mudukurikira murereye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abadukurikira bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari mu bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, twizere muri amahoro ko mumeze neza cane. Turabifuriza ibihe byiza, turabifuriza kandi by'umwariko gutangurana inondwi by'umwariko imbaduko kugira ngo muce by'umwariko muramira neza. Turabifuriza kandi iminsi mikuru isozera neza n'umwaka w'ibihumbi 2024 twinjira 2025, witeka abahezagire cyane. Niba ari ubwa mbere sengaha ibuka nyine gupyonda ko anditse sabone kugira ngo ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwese.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Republika Iharanira Rusange ya Kongo ku munsi w'ejo by'umwihariko nibwo yaraye agendeye Uburundi amasaha makeya nk'uko byuma bigaragara. Benshi barakunze gutungurwa n'urugendo rwa bwana Perezida Tshisekedi akunze gukorera ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nubwo ibihugu bisa n'ibyegeranye ariko kandi bwana Tshisekedi ntagakunze kumara amasaha menshi ngaha ku butaka bw'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko bivugwa ko rero yaraje kubonana n'umwe mu baganga ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi asanzwe azwi nk'umupfumu, bivuga ko yoba yaragize uruhare by'umwihariko mu kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru avuga ko kandi yaraje kuganira na mugenzi we ku bikorwa by'amatora yimirijwe ngaha mu Burundi ndetse no ku mutekano ukomeje kuzamba ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Impamvu ari impamvu rero by'umwihariko z'uru rugendo zitari ngombwa cyane ko abamenyesha amakuru bamenya, usibye kuba twagerageje gutohoza ano makuru. Si urugendo rusanzwe nk'izindi. Ubundi iyo rero tugenderewe ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umukuru w'ikindi gihugu, abamenyesha amakuru by'umwihariko barabimenyeshwa bakaza gufata amasanamu mbere n'akaryo ko kubaza rero ibibazo byabo nk'uko byuma bigaragara. Perezida Tshisekedi rero yarakiriwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura cyitiriwe Perezida Melchior Ndadaye. Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi baca barabonanira rero aho ku kibuga c'indege by'umwihariko nk'ikiringo c'amasaha abiri. Inyuma Perezida Tshisekedi n'intumwa baciye basubira kurira indege baca barataha basubira by'umwihariko i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byaraye byanditse ko rero Perezida Tshisekedi yagendeye u Burundi rero mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire isanzwe by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo batangure umwaka mushasha bafise imigenderanire myiza. Byoba ari ibiganiro rero bijyanye n'ingwano iri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko nabivuze, ndetse by'umwihariko ibiganiro bagiranye hakaba harimo n'ibyibanda ku matora yimirijwe ngaha mu Burundi ndetse no kugaruka by'umwihariko ku buryo rero bwana Tshisekedi ashobora kuba by'umwihariko yobonana n'uwo mupfumu nk'uko byoma bigaragara. Uburundi bufise nk'uko byoma bigaragara, ngira ngo murazi neza yuko Uburundi by'umwihariko busanzwe bufise rero by'umwihariko amabatayo arenga 10 y'abasirikare ari gufasha rero ingwano igisirikare ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo nacyo gisanzwe gifatanyije n'ingabo za SADC, abagwanyi ba FDLR, imihari y'abagwanyi b'abakongomani by'umwihariko b'abanyagihugu bita abawazalendo abo muri MONUSCO n'abacancuro. Urugendo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo rurabaye mu gihe umuhari by'umwihariko wa M23 rumaze imisi wigarurira uturere dushasha muri territoire ya Lubero. Ubu ngubu bamwe rero barafise ubwoba ko ku gisagara ca Butembo gishobora guca gifatwa by'umwihariko mu misi iri imbere, mu nyuma yo gutangazwa yuko rero by'umwihariko umuhari wa M23 uri mu metero nkeya werekeza muri Butembo ndetse by'umwihariko no mu centre ya Lubero. Muri aya mezi aheze by'umwihariko abasoda b'u Burundi ntibabonetse cyane muri izo ngwano kuko rero byari bimeze mu ntango. Birashoboka ko Perezida Tshisekedi rero yaba yaje gusaba ko rero abasoda b'u Burundi bosubira gushigwa rero imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birashoboka kandi ko yari yaje kuriha by'umwihariko amahera y'abasoda b'u Burundi kugeza amasezerano by'umwihariko ari hagati ya Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye asa n'ayanyegejwe. Bamwe rero by'umwihariko mu bategetsi bo hejuru cyane muri leta ndetse no mu gisirikare baravuga ko batazi neza rero amahera Perezida Evariste Ndayishimiye akura mu ngwano ya Kongo mu mafaranga leta izokoresha ku mwaka. Ntihigera by'umwihariko handikwa amafaranga u Burundi bukura mu ntambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasoda b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barameze by'umwihariko nk'abacancuro nk'uko byoma biratangazwa, badafise uruhusha rwo guhabwa amahera bakorera, kuko rero uretse agafashanyo gato baronka amahera by'umwihariko bapfira aribwa n'abategetsi batwara igihugu. Mu ntango abasoda b'u Burundi ntibari banemerewe rero kuboneka ko rero ari abarundi
bagwana bambaye umwambaro wa RDC. Hano rero by'umwihariko twarasemereye kenshi birateba birahinduka, by'umwihariko ubu bambara umwambaro w'u Burundi. Abo basangiye by'umwihariko urugamba ni kenshi babatanye by'umwihariko ingwano, maze abarundi bakisanga ari bo bonyine nyine bagasanga by'umwihariko ibirindiro by'abari by'umwihariko kubakingira byatawe, maze bigatuma abasoda benshi b'u Burundi bahasiga ubuzima. Iyo bagize rero by'umwihariko ngo baridoga abasoda ba RDC babishura ngo genda mugwane rero mwebwe rero mwapatanye ingwano mugahembwa inshuro by'umwihariko 50 umushahara wacu. Ivyo byarababaje cyane abasoda b'u Burundi, kuko rero ayo mahera by'umwihariko batukigwa batarigera barayabona cange ngo bace barayaronswa. Ibi nibyo bituma rero baca biyamiriza umukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo, bakamwe bagasabwa yuko rero by'umwihariko iyoca by'umwihariko arabogozwa mu mabanga yiwe, ariko akaba yarigize intakogwako. Kugeza ubu abasoda b'u Burundi nibo rero bonyine muri iyo ngwano batari kuriwe gutunga telefone ngo bavugane n'imiryango yabo. Umuntu arabayo rero by'umwihariko abiwe bagapfa ntanabimenyeshwe. Ikibabaje kurusha ni ingene umusoda w'u Burundi afashwe na M23 leta y'u Burundi ataco ikora ngo imubohoze, ahubwo perezida Evariste Ndayishimiye canke General Neva ahitamwo rero kubihakana ngo nabagwanyi b'umuhari wa Robert basanzwe baragwanya ubutegetsi bw'u Burundi bazwi ku izina rya Aludi Tabara. Ibi ni bimwe rero mu bintu bibabaje cyane. Muri ino minsi rero Perezida Tshisekedi aboneka ko ariko aratunganya gushasha urubuga rw'intambara. Mu mpera z'indwi iheze yaragenye indongozi zishasha z'urugamba, aho yateye ashira rero imbere intwazangabo ziva mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko ngo zihangane na M23. Muri iyo ntumbero birashoboka rwose ko abasoda b'u Burundi nabo bagiye gusubizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibizoca by'umwihariko bisubira gukwega amarira menshi cyane n'imiryango y'abarundi nk'uko vyoma bigaragara cange nk'uko vyoma biratangazwa. Biravuga ko kandi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko akomeje gukorana na Perezida Tshisekedi rero by'umwihariko mu bikorwa bya misi yose bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba batajya umunwa by'umwihariko hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibiriko birategurwa nga mu Burundi ndetse by'umwihariko no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari bimwe mu bintu biteye ubwoba, ndetse bishobora kuzotera by'umwihariko aka karere k'ibiyaga binini ibintu by'umwihariko biteye ubwoba. Kugeza ubu ngubu rero nga ku butaka bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abategetsi bose barakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo bace by'umwihariko barahangana cange se bace by'umwihariko barakora iyo bwabaga bahangane n'umuhari wa M23. Dukomeze n'amakuru yacu nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Abanyagihugu ndetse n'abandi bategetsi barashinza Neva rero by'umwihariko akomeje gukeresha ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko vyoma biragaragara. Haraheze amezi aharugwa muri 3 by'umwihariko inzego z'ubuzima mu Burundi zitagaragaza ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kizwi nka Mpox gihagaze, mu gihe nyamara gikomeje by'umwihariko kugarika ingogo muri icyo gihugu nk'uko vyoma biragaragara cange nk'uko amakuru yaca aradusumira. Ni ibintu byatanguye by'umwihariko guhangayikisha cane abarundi ndetse n'izindi nzego zishinzwe rero ubuzima ku isi nk'uko amakuru yama aradusumira. Izi mpungenge ziriko ziriyongera mu gihe Uburundi hamwe rero na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari byo bihugu by'umwihariko ku isi byugarijwe bikomakomeye cyane n'icyo cyorezo. Magingo aya ngaha hirya ino nino mu Burundi harakomeje kuboneka abantu bashya rero banduye ici cyorezo, aho muri rusange habarugwa nibura rero abagwayi bashya by'umwihariko baharugwa kuri 40 bandura buri munsi. Uko rero umwe mu bakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu Burundi abitangaza ngo igiteye impungenge kurusha nuko rero by'umwihariko mu nzego za leta nta ngamba zihari zo guhangana n'icyo cyorezo, by'umwihariko haba mu gukingira abaturage ndetse n'ubukangurambaga ku buryo rero bwo kukirinda. Abahanga mu by'ubuzima baremeza neza yuko kandi umuti urambye kandi woroshe wa Mpox ari isuku gusa. Biragoye ko rero abanyagihugu b'u Burundi bobasha rero guhangana nacyo rero mu gihe igihugu cyugarijwe nibura ry'amazi meza n'ibindi bibazo biremereye cyane.
nk'uko by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara ahangaha ntawo kwirengagiza n'uruhuri rw'ibindi bibazo birimo rero nibura ry'imiti ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa byo kwa muganga nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira aratugeraho. Ibi kandi birajyana n'uburyo abategetsi b'u Burundi bakomeje kugenda by'umwihariko barahabwa urw'amenyo, bakaba bakomeje kugenda barahabwa ibibazo, bakaba bakomeje kugenda barateza ibibazo byinshi biremereye cyane ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero aragaragaza ko abategetsi b'u Burundi by'umwihariko na CNDD-FDD by'umwihariko hamaze kwibonekeza impamvu nyinshi zishobora kuzatuma iyi CNDD-FDD itongera gutorwa. Mu nyuma y'uko rero hamaze igihe kirekire nga mu Burundi by'umwihariko hamwe barataka kunyuruzwa abandi bagaca barahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwakomeje kubakirwa ku rwango rw'abatutsi ndetse akaba akomeje kwibonekeza ibikomeza gutuma by'umwihariko politike y'u Burundi imera neza nk'iya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imyaka iharugwa 19 irashize abarundi mu bwoko bw'abatutsi bari ku ngo y'urwango bakoregwa n'ishyaka cange n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko byuma bigaragara aho by'umwihariko bicwa ndetse abandi bakaburirwa irengero bikozwe n'inzego za leta zirimo rero igisirikare, iperereza, igipolisi ndetse n'urubyiruko rushamikiye rero kuri iryo shaka cyangwa ku mugambwe uri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ashika ku butegetsi abantu benshi bari bazi ko baruhutse ingoyi ndetse by'umwihariko no kunyuruza abantu no kugandagura abantu ndetse no kubaboreza igufa n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, ariko by'umwihariko ntibyatebye kuboneka yuko rero Evariste Ndayishimiye nawe by'umwihariko atawataniye bamubanjirije nk'uko byoma bigaragara. Urugwango Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na CNDD-FDD banga rero abatutsi ruramaze kuba nyambukiranya imipaka aho ngo rero by'umwihariko baruhanyemo impano ku nshuti yabo yakadasohoka Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kwibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ibyatumye guturuka mu mpera za 2021 umuhari wa M23 wongera kwagura ibigwanisho kugira ngo utanguze urugamba by'umwihariko rwo kurengera mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye rero bufatanyije n'ingabo za Kongo FDLR ndetse n'abazarendo barakomeje kwica abanyekongo b'abatutsi bakabambura ibyabo ndetse bagatwika inzu zabo, mu gihe abarokotse by'umwihariko bubamenyesha aho rero kugeza magingo aya ngaya by'umwihariko bahungira mu bihugu bituranye birimo na Kongo, birimo rero Uganda ndetse n'u Rwanda. Mu bihe bigiye bitandukanye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwaragiye bwakira mwibanga intyoza z'abahezanguni b'abanyekongo mu kubiba rero urwango rw'abatutsi zirimo nka Justine Bitakwira ndetse na Otto Bahizi hagamijwe kurushaho rero by'umwihariko kongera ikibatsi mu bikorwa rero byibasira abatutsi mu karere k'ibiyaga binini. Kugeza ubungubu kandi hari n'amakuru avuga ko rero by'umwihariko Nyamusaraba asanzwe ari umuzarendo umenyerewe kwica mu bwoko bw'abatutsi aherutse gukorera urugendo nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ku rundi ruhande ntibikiri ibanga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe bamaze kunywana n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR uhora wigamba ko rero uzashigwa ugarutse nga mu Rwanda kuko byakomeje kugenda bitangazwa. FDLR kandi yaramaze kwinjizwa mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu mbonerakure aho aba bagome rero bagabanye ishamba ry'ikibira ngo barikoreshe mu kugerageza kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Harageze ngo Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yamagamwe ndetse by'umwihariko acaranafatirwa ibihano nk'uko benshi bama barabigaragara cange baca barabyifuza. Icyakora ibihugu birimo nk'u Rwanda byo byavuze ko bitazakomeza kurebera by'umwihariko uko gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo ya genocide cyangwa se kugomeza kwibasira mu bwoko bw'abatutsi, ndetse bagaragaza ko biteguye kuzokora ibishoboka byose ndetse no kuzahangana nabyo nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu kandi abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ko u Rwanda by'umwihariko ari igihugu cyiza mu myanya ya mbere mu kugerageza mu guhangana n'ibyo bibazo byose nk'uko amakuru yama aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Abatari bakeya rero kandi barakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero by'umwihariko biteguye guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohangana n'ibibazo bigendanye by'umwihariko n'akarere n'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga binini. Abatari bakeya rero by'umwihariko barakomeje kugenda bashimangira ndetse bagaragaza ko batewe impungenge ndetse banatewe ubwoba n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara n'ibikorwa bikomeje kugenda byibonekeza bwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko imbere mu gihugu c'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, abarwanya ibyo bihugu byombi barakomeje kugenda bamenyeshwa ko bazahura n'akaga komakomeye cyane, ariko ibihugu birimo nk'u Rwanda byaramaze gufata ingamba z'ubwirinzi ziremereye cyane. Ni mu nyuma y'uko rero ku ruhande rwa Kongo ndetse by'umwihariko no ku ruhande rw'igihugu cacu ciza c'u Burundi bakomeje kugaragaza ko bifuza kuzoshoza intambara ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Icyakora iki gihugu c'u Rwanda kivuga ko ntabwo bagifise ndetse cyiteguye kuzohangana n'uwari wese azohirahira mu kugerageza by'umwihariko kuzohungabanya umutekano w'icyo gihugu. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aratugeraho cange akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza by'umwihariko bahari gutegurirwa ibitero biremereye cyane, ariko u Rwanda bikavuga ko ruri maso ndetse gwiteguye gukora ibyose bishoboka. Icyakora kugeza ubu hariyo ingamba ziremereye cyane ndetse batari bakeya barishimira uburyo rero by'umwihariko haherutse kubera inama mu Rwanda ndetse by'umwihariko umwe mu bahoze baratwara u Burundi akaba yarayitabiriye ndetse ari n'ibyo yatangaje ku Rwanda. Bashimire dusubire mu masaha ari imbere.